Ndabaramukije cyane Best Fam, nizere ko mumeze neza. Kuri mikro nini Zigama Noella, nkaba mbanje kubipfuriza umwaka muhire mushasha. Ndanabaha ikaze mu kiganiro cyacu ca Gasonga Bugari Show aka GB257. Ikiganiro cyacu no munsi ni edition spéciale, aho hagukorera aho dusanzwe dukorera. Twagiye gusanga umutumire wacu aho asanzwe akorera, aho naho sahandi ni kuri The Key House Bar. Ni gambere actually twakiriye umuririmvyikazi muri Gasonga Bugari Show, natugiye ngo tuyage ivyo asanzwe akora ndetse n'indi mirimo akora mu buzima bwe bwa misi yose. Mubane natwe. Tubaha ikaze. Nakoze. Meze neza. Ndashima uko. Namwe ni sawa. Nanje ni sawa. Makamwiza. Ngo twitondora. Batabazi. Twatuzi. Voilà. Nitwa benshi bazi nka Meili. Meili The Key umuririmvyikazi, ariko amazina nabahawe n'abavyeyi ni Mugisha Merveille. Ego Meili tukuzi nk'umuntu aririmba, urumva tukuzi muri iyo domaine y'indirimbo. Ni impano je dirais wewe wamenye ryari kufise iyo mpano. Apana igihe watanye kuririmbira ni ryari wamenye yuko kuririmba kwawe biri mu impano. Atari kuririmba bisanzwe. Bon, novuga ko barabimbwiye kuko kuba ufise impano no kuba ukunda ikintu biratandukanye. Ni benshi usanga bafise impano ariko batayizi. Barambwiye barazi kuririmba, nk'abantu nsazo ndarabikunda, nkamumenga ati byakweri kumenga jewe sindi sijaye. Hama ko babimbwira nanje numenga why not, reka ahubwo ndabidevelop cyane, kuja amakorali, kugira ama competition, kumviza cyane abaririmba, naho ndabikunda. Ni naho watanguriye kugaragaza ya mpano yawe biciye muri ivyo z'amakorali n'indirimbo? Ego. Wara participe muri Prémusique, mugani baza ko benshi bagiye kumenya nka Meili, apana Merveille yari muri Prémusique. Kugira ufate iyo decision yo kuja muri Prémusique byagenze gute? Umaze gushikayo wabisanzwe bimeze gute? Ni gute experience y'imeze? Bon, Prémusique nayigiyemwo n'abagenzi bavuga ati urabona turaririmba, reka turabe amahera agiye usanga turatsinde, we never know, chance ashaka kuronka chance ugasanga uragize. Ego ndiyandikisha, ntibyanagoranye, ubwo nyene nahise ntsinda, nako ndimba gospel. Baranambwiye ati none wowe uri muri Prémusique ukuririmba ibintu by'Imana kandi ngahaye tuko turi mu biyeri. Erega barambwiye ati aha nta kintu kimuza kwakura. Mbwa sinashobora kubandanya, urabyumva nawe. Ariko nyene byaramaye courage uvuga ati wow, kumbe byane birashoboka, ndashobora guhindura peut-être canke nkabandanya nanje nkazoshikirwa un jour. Impano irahari. Ego. Aho hari ryari wagiye muri Prémusique ya ryari? C'était en 2013. Ndibaza nihenze 2013. Hama uraja ku ishuri. Wagiye ku ishuri ryari? 2014 nishimye. Umwanya waruheze. Kenshi abantu baja hanze tuba dufise, nuvuga na jewe nihereye ko tuba dufise ide y'ukuntu hanze hazoba hameze, tugendeye ku mafilime n'ibiki. Wewe umaze gushika hanze twagiye muri Chine, wahabonye gute? N'ibihe bintu vyagushotse? N'ibihe experience wakuye? Vya bimeze gute? Angishika c'était un rêve. N'umenga ndiko ndarota ko kututwara muri filime nyene ya train, ama metro, ura n'abantu bera gusa ugazi none ibi n'ibiki. Rero shock nibura kuba umuntu ashaka kuza akabaza ati ibi n'ibiki, kazamba kavuga gati kumenga uracafuye ni wozi maze imisi ngaho togo, donc kumenga ati none abantu dusanzwe culture nibyumvira gute, tumeze cyo kimwe tusa. Ahubwo je mbona bari primitive, kabona bariko barinyegeza kugira ugasanga ari muri cyako kakfata kati umuntu aracafuye akanakwegera kugira yumve kutanuka, like avuga ati none ibi bintu n'ibikibwa, ugasanga culture aratandukanye complètement. Mbona ariko nakunda bivuga ari ukuntu bari primitive, nivyo bari mu biteye imbere, mugabo nta kuntu bo baye kwisitazwa ari abantu birabura. Hewe ofete je wazobona nk'umuntu yagiye bukebuke ugasanga yanyegereye cyane kugira acagira ngo nukuri twari mu ntambara idasanzwe yo kuvuga ati erega twege tuva mu kindi gihugu kitari nk'ikiti wanyu, tufise bibiri itandukanye, urumva imishatsi yanyu ni watu sico kimwe, ugasanga Jesus nakubwira ngishika experience za mbere. Yatari hama question indya kusurviva muri site nshasha. Indya ndisozo zoko zagufuse mu mutwe. Mana zaranuka d'abord. Narashika umva ahantu hose nshitse muri restaurant abantu bashaka gukomeza. Byari binuka. Hariyo ikintu yitwa tofu. Nico tofu we. Ya muri Chine nico kintu niyo njya ya mbere iri novuga gutega baje. Niyo njya ya mbere ikunzwe n'abashinwa, mva nta muntu umwe yatajya tofu. Rero kiraniza uko kuntu aya nashobora no gusigura.
urumva no kuvuga aho uciye hose restaurant yose wocako baba bagifise ico cyumva nawe nigeze kuba ahantu rero hari mande restaurant sinajyama n'umunsi n'umwe avuga ati ahantu nigeze kuhava kutwe kuti wabivyukiramo ukavyirwamo ukabirara reka aya ico kintu conyene n'ubundi acibuza rero nyene cyo tuma nasubira ariko hari sinzi hari birashokana nyene kuri abari gashasha tusubire mu zo kuririmba warabandanije ibintu byo kuririmba barabitanga no muri music na mbere uragishite na Chine urabandanya gana makaroke avant ko ta muri Chine ako takonye na Steven Sogo naragenda ego urashitse muri Chine deja bavuga urundi rurimi deja urumwirabure ntibakumenyereye ariko still urabandanije ibyo kuririmba ese vyakugendeye gute kugira ngo ushobore gupersana kuko nabonye ari ama competition atsinze byageze gute ushobore kwiyanstara unashobore gupersa ushike mu bambere En fait, ahantu nagiye kwiga harasanzwe hari abarundi kandi muri abo barundi nyene barazi ko nsanzwe ndirimba. Donc du coup twaragira ibintu talent show ugasanga baravuze ati umuntu wese azi ko afite impano nimba ucapa nimba uririmba nimba utamba basi presenta igihugu burimo kuko urumva haba ari abarundi ibihugu bitandukanye nyene. Jewe ndagenda en tant que muririmbyikazi wo murundi kazi. Hama Imana irabikora sino nakubwira ngo nahise ubwoba bumwe buteye ubwoba ukuntu vyoba vyaragenze nta na kimwe nza numva bahamagaye mail nico gihe sinabwa namenyere neza ko nitwa mail kuko banyita meme abagenzi baje mail yari itinaje kuri stage mail ni merveille nyene mu gishino ko twese baduha amazina y'igishino urumva ndanumva bahamagaye ngo mail abari ati ari umuntu witwa mail atwitirana zanumva ngo Burundi nisa abarundi bose barako biduru urumva nyene vuga ati je naririmbye bisanzwe nta bintu birebire hari abatamvye hari abagize kandi abavone ngo baza guprivilege bijya vyo bakora ivyo bamenyereye cyane je oya mugabo ico gihe yari competition aba foreigners aba étranger umva hari abari batamvye neza ni abantu batsimiriro nkavuga ati there's no way je no jikane no muri batatu bambe nza numva rero bahamagaye izina mail ndabaza ndarabati hari abandi bantu twitirana kumenga Sano bavuze ngo Burundi diga oya no way ruva rero twese turaryoherwa abantu turishima ngo ico gihe ndatangura kuzandaja ama competition ndikora ko ni ishure ryandungika muserukira ishuri ya nziza cyane wagarutse mu Burundi bya 2014 uragishima covid so washobora muri vacances kujya wigira en ligne je narahejeje nari nje kugira tangenda gusubira kugira master hamacaza covid ndavuga ati abo byo gusubira muri rero ni nayo yatanguriye urumva ntwari exactement kandi n'ubu biracabandanya biragoye kubwije hariya birazimvye cyane navyo tout simplement je vais rester ici et faire ma vie ici kandi urumva ni muhira gumari muhira home sweet home hamanda natangura kuyadapta rero n'ubuzima bwo ngahaye umva watashe utanye licence Est-ce que ugitaha hari ukuntu iyo duhejeje université uvuga uti jewe ndatashe urumva na kurondera akazi byase naho yonyene twese tumenyereye wewe ugitaha ino warufise plan yizi Moi j'ai fait du business nabona ko no genda ngo ndiko ndakorera umuntu ndabo nabona bivanye n'akazi nari sanzwe nkora hari ayo machine bivanye n'ubuzima narimbayemwo bivanye n'amahera naronka nko kwezi par exemple nabona ngaho mega nta kazi nakamwe ndiko ndaronka kaza gusatisfaiza ama besoin yanje kaza standard warusanga ego ko ubuzima usanga ari shana ukoze ufise diplome ya noze ya université utasanga nyene ntushikohembwa amahera wifuza c'est vrai wone nyene jutesa uvuye exactement urumva usanga nta tudabona kuri kuraronka nta kuri kuraronga asanga kari muzi cyane ugati none reka nkoreshe ya mpano yanje hama kandi je sinigeze numva ko muri business nokora nize nokorera umuntu namye numva shaka je shaka gukora ibintu by'iwanje ya ego urashitse ngaha bigenze ufite gahunda mu mutwe gukorera ubundi muntu biragoye urashaka kwinjiriza amahera yawe twebwe umuziki winjiyemo gute umuziki winjiyemo ko nari ndabikunda d'abord je nkija muri Chine muhira bambwira ati wewe ibyo ukunda kuririmba canke uririmba n'imiburi basi iga amashuri banzo yaheze hamuzoje kuja kuvuga ngo kuraririmba ivyo bintu bya ko niba nawura n'imiburi basi ufise basi uzi n'ibyo ushaka basi uvuga ati n'ibyo ukuririmba basi uranabizwa hama rero kuririmba rero mva nahise ndabikunda hariyo benshi barasanzwe bazi ko ndirimba ndashika ngaha comme nanagiye nahise ngira amakaho ke abo shitse ngaha hari abandondeye bien sûr
bari naraza les vacances nararirimba naze kuririmba piano bar kwa DJ Paulin nageze kuba nkorera kuri Biblos hajya muri Galerie Alexandre batarahindura donc bari banzi kwa donc kugaruka ngaha nkacasura kandi muri ya circuit byari byoroshe amachi ndagira gutyo shinanga kuri Ami Arena cyasinya contrat c'était bien ntabwo bakoreraho abantu baramenyera gutyo mbwa mvuga ati ko bikose uhoje ndi free muhira bavuze ko niga nkaheza narahejeje ubu ndashaka gukora umuziki wanjye voilà je biratango ego hari muri interview wakoranye na umukubito hamwe na Yago warakishijemo yuko kugira ngo utahurishe famille yuko ndagiye kuririmba mugabo sinzoca ngwa muri ya stereotype bamaze gushaka muzikazi byari byarakugoye cyane kandi nibaza ko bose bigora bitahuza umujya wewe deja urumva winjiye mu muziki urazi ibintu bibi bivugwa ko wewe uhashitse wasanze bimeze gute d'abord jewe nari muri ntuzenya ko fallait que prouver abavyeyi banje yuko famille yanje yuko bafite pression ego mu muziki atari ya image bagira mu muziki uri mu muziki uri kurakora ikintu kunda kandi ikintu kikubeshaho bari bonye ndi machine nabeshwaho n'umuziki jewe nimba nakora akazi ko kuririmba kandi naribeshaho na rimwe nigenda basaba amahera ya argent de poche nivuga narimenya rero ariko ndabereka yuko bya bindi biyumvira atari byo Imana yarafashije nashoye kubigaba kuko nyene narakoze cyane nkakora ubuzi donc nakomeye arena kugira nshoye washo no kwifinansa mu ma audio nkafite n'abagenzi bafasha kujya mu maramenyenye n'abantu benshi batandukanye ukamubwira ati nasi projet bimeze gutya na gutya ukagenda uronka utuntu à gauche à droite kugira wereke ya famille yawe yuko bya bindi biyumvira atari byo kandi nakugira ugarder ya image kuri wa muntu abakwemera bagufana kugira umwereke yuko ntari bugutware kugira bamenyere ko batwara exactement et donc c'était pas facile bien sûr on va avoir na challenges menshi arige n'ura n'umuntu ugasanga yabikweremereye mugabo ntabishika ko ashaka ibindi bintu mugabo ugasanga kugwana n'intambara nyinshi mugabo ico namashimye Imana vraiment aho ngeze ndahashima yego je natwo bigoye sinzi uko bigenda mugabo mu mutwe wanje mbarumva biragoye je biragoye kuko deja turi abakobwa biba bigoye nawe ndibaza ko ubibona uravye n'abakobwa baba bariko barakora ko abari bakeya papo y'abahungu tubona ama challenges ko duhura na yari abari menshi ukumara umwanya ahantu caye mu kintu niko ugenda urakimenya novuga sinzi ko bitahurira ivyo byo ni experience plus umara umwanya munini mu kintu urugendo uronka experience nibihe nayahe masomo novuga nti ufise gushika umwanya ku mwanya muto umaze muri industrie y'umuziki nayahe masomo nk'abiri canke atatu maze kuhakura na leçon ndamaze gutahura ko ukoze cyane uratera imbere kandi ndamaze gutahura nuko iyo dushigikiranye turi babiri batatu naho nyene turatera imbere avamo ikintu kandi kinini cyane yego when you don't give up urashaka kugera yego Meili ifise indirimbo nyinshi kandi novuga nti buri imwe ifise topic yayo hari ibijanye na heartbreak hari ibijanye no gukunda ibijanye no partying and stuff inspiration ikura he mu buzima busanzwe umuntu ndaganira n'abantu ndafite abagenzi ndaryoherwa donc mu buzima nyine turabanywa cyangwa ibyo jewe mbona personnellement processus yo kwandika bigenda gute ni nka kumwe umuntu hazimo akarirwa n'atuye agakaye atangiye kwandika canke uricara ngo ati cengiye kwandika kandi simvana je rero biratandukanye hari igihe melody ishaka kunzamo melody ugasanga ndiko ndamiminga ugasanga rero aho nyene ndiko ndagira ndiko ndiforsa kurondera amajambo mugabo nkaca mvuga ati amajambo ugasanga kinjemo nico cye developer rero nikindi gihe usanga hariyo nk'aba producteur benshi batandukanye ashobora kuvuga ati iyi beat ashobora kujana n'ijwi ryawe ati raba ko atakeneye wikorerako gashafata umwanya wanje nikindi gihe juste uvuga ati numva shaka hoja muri studio ndakombe kuririmba ngenda byikora voilà donc novuga ko ingene ibintu biza biratandukanye birahindagurika #ndi motive sha ndabibona cyane gose hashtag twatangiye kuyibona bien avant yuko indirimbo yitwa ndi motive isohoka hashtag ivuye kuki yavuye kuki narawe n'ibintu ndumva nyene kumenga haraje ikintu barankubise ko nkikibuye nk'umuntu wafata ikibuye kinini akagitera kumenga aragushize hasi hama ndavuga je ko biri kose vraiment I'm not giving up ndi motive nje ndibuka ko iyo nkuru amaze kuyimpa niryo jambo nabwiye umuntu
ndambwa je ndi motive, there's no way guhagarika umuziki ivyo bikure mu mutwe ntibikunda. Nagize ikibazo ca YouTube. ico naco Nagize ni isaha nikirahera. Hamwe mvuga ati bireba amaze umwanya utari mutoya n'ubu turaca turarondera ndashaka nanza ba IT nimba ari abako bankurikirana bazi ko ibintu vya informatique bametriza cyane nukuri mu ndondere muri mu makonti yanje ya Facebook, Instagram kugira ngo ico kibazo ndabe ko nashaka kugitorera umutwe cananiranye pe. Ariko uko biri ko wese ndi motive sinzohagarika umuziki ngo nuko YouTube yanze. Ni benshi maze kumva bahuye n'ico kibazo nawo zimenga bagize ikibazo cy'umuntu yagize YouTube yiwe mu nyuma barayigarura. Jesse nayibuze. Biratandukana kuko indirimbo zaje muri marazibona kuri ino Jesse nazibuze ariko n'umuntu yaje kwitamo ko ego sinzi ngene bimeze ukuntu bimeze na je byanse ubwenge ikuntu igenda n'ukuntu ikitakinziza amafaranga nivyo rero mba ntarashobora gutora inyishu igituma ubwa mbere byari bimeze neza ariko ubunye bitakimeze neza. Umuntu yinjiriye ahantu hari mu mafaranga ni hatari mugabo urumva uko biri kose Imana kandi izoguma ihezagira ibitazobonekera kuri YouTube bizobonekera ahandi. Kuba umuririmbyi cyangwa umuririmbyikazi bizanana n'ama-responsabilité menshi, imwe muri zo no gusa neza ko nshobora kuja kuri stage ari bisa naho wewe nuba nk'umuririmbyikazi bigutwara umwanya ungana gute kugira ngo uhitemwo outfit buri gihe ufise inshingano z'umuririmbyikazi bigutwara umwanya ungana gute? Ndari muto kuko yarigiye urondera ikintu wifuza ngaha mu Burundi biragoye ashavuga ati ndashaka iki kintu kazorondera abajobs yose ukabura mugabo si hariho abagenzi hariho abiporta volonté yo kukubwira ati nibaza wambaye akanoberwa bikadufasha kurondera waragusanga nyine byafasha umwanya ariko n'ikindi gihe uvuga ati je nabuze tout simplement nabara ati reka ndi kurondera ibyo byose ukaba ufise umutilisi nyine nago bibi agufasha mu maîtrise kwa macoin asha kuronka ikintu shawe byoroshe. Ariko kuna abastar bambara amastyle sinzi ko nimba ko ari bizarre mugabo nta samwe tuba tumenyereye urumva bicabiza bisa nk'ibiri bizarre none nambaye ikintu mutabaye kandi hari ibindi bajana kuri stage dekana nka tenue heruka kubona mona yambaye yari bizarre mugabo byasa neza bitawura uko ikintu kiza kiri shocking je dirais mugabo style kigasa neza niko yari boyfriend iri ibintu by'ibitambara yego kabona ko nta namwe nabwa ko nimbwa kidasa kandi aba ibintu nyene nico gituma abantu tureka abantu bamatana baze barigaragaza vraiment hari umuntu afise talent yo kwambika umuntu akavuga ati jewe iyi muzu wambaye no yihindura hamwe none kandi ayihinduka abona nindi muzu kandi je isa neza cyane rero niho uvuga ati reka dushigikirana kuko nkamona yambikwa n'umuntu ataramenyekana cyane gose mu basiri kandi arabizi cyane gose ego turetse umuziki watwiye ukunda umuziki cyane nibihe bindi bintu ukunda? Ndakunda amafaranga. Uretse amafaranga azana n'umuziki. Oya nibizanana no? Mugabo abantu bigira yuko havuye umuziki akurikira amafaranga. Oya biratandukanye. Biratandukanye. Ndakunda amafaranga. Kandi ndakunda no kuyarondera. Yawe. Kandi ica gatatu. Tari amafaranga n'umuziki. Sinakuvuga Imana zose dukunda Imana urumva niyo izibi bwa mbere. Ndakunda famille yanje. Ndakunda famille. Yeah. Some blood. Famille buriya iruta ibintu byinshi. Iraruta ibintu byinshi cyane gose kandi iyo ufite famille uba ufite umugisha mwinshi. Surtout yo mukundana yo ndazi baba bari hafi yawe. Ego. Meili wibona hehe mu myaka 5 canke 10 iri imbere? Uzembaze mu myaka 10. Ndazi. Antiko ko biri kose Imana igitudije ubuzima tuzobona. Ntazoni nka mu Burundi cyangwa hotel mu Burundi tuzogukoresha abonge sinzi bihari kandi bukakera tuvuga ati ngira hazogeraho tuvuga kuri telefone tuko turabona apana kukumva gose none byarashitse ubu naho bizabemeze gute nimwe byo guprojecta rimwe tona ama film nzo guprojecta 3D hamwe nk'ubunye ndagwatushe wow katubyize muri 10 ans rero Jendi umuntu atakunda kuvuga ngo shaka kubona he hago ndakora tout simplement aha niho nari oye niho nari shaka kushika none ndahashitse Imana ishimwe sino kubwira ibintu amashinda bishike ko na watubwiye yuko kuba muri industry y'umuziki ni ikintu kigoye
ni ikintu kigoye cyane ku bakobwa cyane surtout ku bakobwa niyihe nawe je suppose byarakugoye babitubwiye niyihe mpanuro woha navuga ni umukobwa canke je sais pas umuhungu yoba yitinya ariko ashaka kuja muri iyi nzira nyene canke mu kindi kintu abantu bamaze gukarisha nka hari kibi niyihe mpanuro wo muha mba yuko ari itinya akavuga azi byajemo d'abord aje apana byo mvuga ati ngo nohura n'aka kantu ngo hama ngo ndabe mureka ngerageze ndabe ngo hama ngo byanse ndabiheba umenye ko uzohura na byinshi kandi ntuzi uvuga ati ngomba nkore ngo indirimbo gwimwe ngo hama ngo ndabingene bimeze ya itigure andika plan yawe kandi ufise ikintu revenu niwizera umuntu no don't trust anybody kubera ibintu byo kwizera umuntu ngo yanyemere bikintu nibikora nibikora wako your dream wowe nyene ni wowe nyene ufise aho ugomba kwishikana kandi ni wowe nyene uzohishikana ego merci beaucoup ndumva bifise en tout cas bifise bingiraga flashback mu mutwe akasinda kavuga hariho akantu gashasha tuzananye n'uyu mwaka muri Best of 257 official no ni twakise 10 questions with Best of New Year New Best of 257 okay tugita 10 questions with Best of 257 okay let's get it kubaza 10 questions mu munota umwe 10 questions mu munota umwe 10 questions mu munota umwe sawa umunsi dufite topic zibiri urahitamo iyo tukubazamo imwe ni umuziki canke urukundo mvuga mu muziki kuko ibintu by'urukundo d'abord c'est sûr nabyo metiza cyane by'urukundo tutangure nama question tic tac uyaranje sawa 1 minute 10 questions okay gatanguye bam niyihe ndirimbo yawe ukunda like 5 song of all time arabesha okay indirimbo wanka kurusha izindi mu ndirimbo zaje en general kirimo kikubihira Marwede handi bose bakunze yarigeze kuvuma indirimbo niyihe ndirimbo utamara umustumvirije ndimo ndivi okay niyihe ndirimbo yawe y'umurundi ya kera ukunda kurusha izindi amasakunda matata ndibaza niyihe ndirimbo ukunda gutamba en general nkunda gutamba ubunyamenga matata ya yindi ita tegeze lata niyihe muririmbyi wifuza kuba ntawe Beyonce niyihe ndirimbo umaze kudekona uri kuraririmba Miss yose Miss yose ni amasegonda se Killing Me Softly niyihe 5 song yawe y'ikirundi ntambo z'ikirundi traditionnel umunota pam birakuye umunota birampanya ari ntatana indi natana nakundi iranja kama twitaba Miss yose byaryoshe kame muwageze kuri 8 wow iyi ni 8 byaragerageza maybe dusoza ikiganiro uturirimbira indirimbo imwe yawe iyo ushaka cyangwa imitemweje hita mubari ndakunda arabesha je namukora turayikunda ndabiza arabesha abantu babesha canke babesha naga clip karasukuye je nakunze aga clip vraiment ariko mu wayikoze n'umwe urumva mugabo sinzi nyene ni bya bintu nyene umuntu yishiramwo yakunda akantu je ndi mu meze d'abord mega ni film nari naba nabivuze mega ni film habaye nk'agasenario y'ifilm ushaka ndakora imbere abesha nakaga part urikunda ko turirimba ni wambarije nanje ko ndavuga mu majambo okay hamwe uvuga ngo je nari naragukunze baby nari naragukunze yeah mbega by'urukundo nuko bimeze sinibaza ko vyohese nilikupenda kunipenda nilikupa penzi langu nalia najuta nalia na moyo wangu kumbarambesha sha kumbarambesha sarabesha kumbarambesha sha kumbarambesha sarabesha kumbarambesha sha akabazo kanyuma muri rya clip ye ntari ahantu ubura ahantu menga hari imvura byo ntabigenza gute nakabazo kabazo kanje mu nyene barabigurisha barabigurisha kwa ni ibintu bagira bakabigurisha nyene let's go
higher. Everything I do, I let it up on fire. Blessed everybody I get to inspire. I can never disappoint you, I'm loyal. Music and fashion, I said about higher. D'où je viens, il est permis de rêver. Où l'on est, horrible de rêver. Oh, plein de haine, plein de jalousie. Jao nkunda ni hajya vuga ngo maman m'avait dit. Mais maman m'avait dit, vas-y poursuis tes rêves, quelles que soient les galères, rends-moi fière de toi. Dès lors, ma vie a changé. Dès lors, elle est terminée. Ma vie, il ne veut que mettre fin à ma vie. Il ne veut rien entendre de ma vie. Mais c'est Dieu qui prend soin de ma vie. Donc je fais tout ce que je veux de ma vie. Je suis motivée. Je suis motivée. Jane. Merci beaucoup. Merci aussi. Mwakoze kunyitaba. Kuntumira mu kiganiro. Twanaryohewe cyane twenze mu birangyohera. Tegeza gutwenga ndivika une fois. Merci beaucoup. Merci aussi.